nzi waka waka ya Dr nkamenya na waka waka ya Akestan mbega ivyo bintu ni waka waka kwanza ni yande sinova ko ari washishuye ubundi twese twarashishuranye aba createur turi babiri mumaze kuba aba createur babiri hama akagira ico mudahurizako buri umuntu atwara iciwe niyo hantu narishishuye mvugisha ukuri niyo hantu narishishuye fashe n'amalogo twatangiye dukora nkana kwereka ati ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu ni ya gatatu urabona ko zagiye zikopya hari yenyene example urabe ko aho rero yasigaranye na ide yanje nivyo ariko arakora uraba logo ya Wakala TV icura logo ya Wasafi TV urabe difference urako ya ide yande ya OG yagumye haje nyene yagumye abandanyirizako misi ko sutwa tundakuuliza nataka kujua ukweli nabisi ukabati yenderani hari nuko kijyagiye namukorera ivyagusa ibintu byose namukorera yari service ntabwo twari hano twakoraga inshuti ariko ubu anyeneye andi nk'abandi ubu kantu bitandukanye anyeneye ari ikintu ndamufasha andi nk'abandi swatse ubwa mbere umukobwa yamuronka Paul gratuit bariho benshi none akubwiye ati murondere na karabizi uko twakora ivyo gusa singeneye ko tubijamo impunzu Paul gratuit means ko ari wa muzamoye ego kuva video yiwe ya mbere atangura gukora uzumubaze ati ninde yarayihagarariye Hello bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse cyangwa no mwerereye nkuko musanzwe bimenyereye kuri micro muri kumwe na Krista Bella behind the camera turi kumwe na Juma Jux mwabantu mwe rero bakunzi banje bakunzi ba Buja Hit TV ari umuntu aje kuraba mugabo izuba ryankubise wallahi namubuze no kuri telefone namubuze turi ahantu mu buterere no mujamara aho twagira tuje kuraba mugabo urumva na telefone ntiyitaba na telefone hari abantu bahora bavuga ngo uyu mwaka ngo hari akazi kenshi ndabarahira izuba riramena imbwa gahanga irapasi iciyemo wallahi bwa mbere telefone ntiyariho kandi sinzi ikibazo sinzi n'ahantu aba nashaka ndamuvumbure ndabe ibintu abarimo mugabo yo nani so nashaka tuvugana mugabo telefone yari yananiye na telefone biranga gupasa arutuna rindi mu gatowe ndi ngaha anye ku kaburimbo mugabo ndabona umengo sindibona ahantu ndubuce hanywe kata ko chuduga gatowe nduga nduge gauche baraduga ni droite à droite bakunzi ba Buja Hit TV rero tugize imana aratwita kuraba mbega bimeze gute muraza kubikurikirana mwese mutange mumozi mugabo nashimye kujya kumuraba naduze mugasi ndiko ndakubona soka basi kwibarabara yabi nyuma ndakubona ndode bakunzi ba Buja Hit TV mwabonye rero niba byoroshe tugomba gukora cyane ya waka waka OG sawa papa wanje meze neza sawa amayizuba ryankubise pole sana none ko banse kutwita ika imeri umuntu ari gusanga ari mu tuntu urabona amasaha yageze umusageze turashaka nyene twiruke mu bintu byinshi cyo gituma bakunzi ba Buja Hit TV mwabonye rero kuraba ndabazanira abantu batandukanye abasta n'abafise ibindi bikorwa bakora muri rusange uyu turi kumwe muramubona nibaze ko atari bwa mbere mu mubonye benshi basanzwe bamuzi nashimye rero kumuganiriza kuko afise ibikorwa byinshi akora uyu munsi nashimye kugenda kumuraba kugira tuganire kimwe bibiri bitatu Dr Jenda muzi ku izina rya Dr turakwakire kuri micro za Buja TV kandi murakoze cyane kandi murakoze ko tugende twibuka turashima kabisa ku bantu bashaka kubonye ubwa mbere kuri kamera hari abantu koze subscribe vuba kuri Buja Hit batahora baraba ibiganiro mbega amazina yawe wiswe n'abavyeyi amazina y'abavyeyi nitwa Intwari Ansarullah
hama izina benshi basanzwe banzi ko ni Dr Waka Waka OG. Intwari iryo zina rindi ntago narisubiramo kuko Imana sinje kwemera abakunzi ba Buja Hit bishobora n'ukuri ngo Intwari Ansarullah biragoye amazina y'abantu bavuga hariya biragoye. Intwari avuga he Je mvuga Imuyinga iryo zina rindi ngo ni Carabo iryo zina ni Gicarabo. Teje mbere ndahera ku musatsi wawe ni ibintu bon je ntamenyereye kubona umuntu w'umutipe afise umushatsi ngana uko biva kuki ni muryango canke niwe washatse kubwira Umushasi en fait mutsanzwe ndo mu bantu bakunda umushasi kandi nkaca mva mu muryango ufise umushasi abantu tuvuga ku miryango y'intumwa uco byumva Dr avuga mu miryango y'intumwa hariya niyo tuvuga bisiguri donc mva mu bwoko bwabo muncama kuko Yesu n'ubu none umuzi Yesu ko yari umwarabu oya je Yesu sinzi ko ari umwarabu oya bijya bintu by'amafilme tubona apana filime yakinye muzungu mugabo iyava inkomoko ni hariya muri bya bihugu nyene nako batubwira ko twese turemwe imishusho y'Imana kandi tukaba tuzi ko Yesu ubwe je ibyo bintu byo kumbwira ko ari umwarabu ntabyonzi nivyo uzobaze ubwoko bwiwe uzosanga ari hariya nyene inkomoko muri Israel Israel warawo uco byumva Ndio amatwara umuntu afise igipara hariya amatwara umuntu afise igipara ntabaho jegarire sindajaye ntabaho uretse gusa umwana wanje niyo adafise umushasi ngira wewe afite undi bwoko yazanaye Dr ni umurundi avanze yego umuvyeyi umwe w'umugabo aravanze ariko mama wanje no munyamuhinga no mwirabure papa wanje no mwarabu umuhinde n'umwarabu arimo byose imondani byote imondani byote basi raba example raba Amiri no muki uzomba datoromoki ucumba ati mbe Dr Mupfaniki mbe Dr Nigiki kuri wewe je ndo umuhungu na adafise umuhungu akuze mugabo rero Amiri mengarirabu oya Amiri wa mutiranije erega kuvuga Amiri ntiwazana oya Amiri producer none Dr ko wirabura je amaisha tu tunatigita sana tunakimbia nico gituma usanga umva umaze kuba wiruka mu bintu byinshi bitandukanye utegeza kugira change cyo kimwe n'umuntu ashobora kuba yirirwa mu nzu aryamye cyo turabantu twiruka abantu dusa imiryango rabizi tugoma twiruka mu biri na biriya il faut qu'il y ait changement kaweda mu bisanzwe umuntu aguma afise yaponye ni wawundi aguma yibere ahantu hamwe atazuba bahura ariko twe turahura n'izuba cyane ko tuma twiruka mu bintu bitandukanye byinshi nico gituma bakunzi ba Buja Hit TV Dr yo kubantu bamuzi je muzi mu bintu byinshi no mu King Video akora ibintu byinshi bitandukanye mbega Dr muri no misi uri mu biki uherere mu biki ukora iki muri no misi je ndi tout travaux icyaje sombara gishobora kumamara ndagikora naho bambwira ati hano yo kwara pakururi wese ndagenda nkayikora kuko umuntu agaya akazi burya nacu ushobora gushikako je ndi muri bya bindi nyene bya misi yose namankora tambika abantu ma video ndakora King Video byose ndabikora donc ni diri gusa tu yari yose bonese ndayikora yego Dr indirimbo maze kugaragaramo mu ma video yoba yaragwa nk'amahera menshi yoba ari indirimbo yo baramahera menshi ni indirimbo nduwawe ya Loriro nari pare muri yo na kina role ya pare yego imaze igihe ni 2019 2020 kuco imaze igihe nari pare muri ge video niyo video irandishe neza ndavuga ati vraiment ma video tumaze gukorana ko tumaze gukorana video zishika kuri 4 batari 3 yego Dr ngerageje nko kubaza mbega ibi akazi ukora uri umuntu ndazi ko genda kuzi uri umupapa urafise umwana hama ugacu uboneka mu izo ndirimbo ama video kisanga ama video mu buryo nyene bwo kurondera amahera mbega
umufasha wawe ntashobora nko kubitahura nabi canke ngo akwagiriza ibintu kuko turazi ko abantu baboneka mu mavideo usanga babagiriza ibintu ngo nabamaraya nibiki mbega wewe nk'umuntu afise umuryango wawe byakira gute nimvuga umuryango ndavuga umufasha wawe mufashanya akazi ka buri munsi abyakira gute nko kubona uri ugaragara mu mavideo hari haho actinga uri kumwe n'abakobwa ndazi mu mavideo yagiye ubonekamo abyakira gute so sinovuga ko bimugwa neza en fait nuko twahuye ari byo ndimo kandi biragoye kuvuga ikintu mwahuye n'umuntu ari cyo urimo kugira ucu gwihagarika ariko ca kintu nyene ari cyo catumye swat akumenya canke mumenyana ndibuka video ya yitwa urabaruta iyo video nyene yarayifashwe anayibonye canayikuramo yavuze ngo naramusomye umukobwa sinzi mugabo urumva ni hani bya bintu nyene by'abakobwa gufuha byamaho kandi urumva tegeza guhura navyo kuko urumva igisanga role ari ituma nkora ico kintu sindabikoze kubera ngo ndamukunda canke kubera ngo sibyo duhuriyemo ariko ndabikoze kubera ca kintu je nshaka ko kiboneka nka realite kiboneke mbega by'ukuri iyo video ubwo gwaramusomye by'ukuri canke yareba muri mama bya bindi urashobora kurwo watamba n'umuntu ugasanga umubwiye nk'akantu mu gutwi wacaye baza ngo namusomye ariko ntabwo byari byo yego nukuvuga ngo intambamye imbogamizi uhura nazo muri kano kazi kawe ndacari kubyerekeye kuri King Vig nazo mu muziki canke mu buzima busanzwe kubyerekeye famille intambamye ni gutayijoro sinkunda gutayijoro mu buzima ariko sometimes arigiye usanga shutse ariyo mwijoro bikaba obligé yuko nta mwijoro bategeza kubimenyera uko nyene hari gushobora usanga nka video ya Dojo San igiye toba twayishutse nze hafi saa 8 z'ijoro kandi niba byoroshe kugira umuntu yicara kuri indire y'amasaha yose urumva ategeza kuvyangana ko arabitse ko ntegeza kubikora byanga bikunda ariko byinditse ikintu nande shobora kubona amahera ngo ndayanke ntegeza kugikora nyene kugira mbone ko ari cinjiye mu mufuko ko si byiza kubona ko hari ikintu wari gukurayo ukacukireka ngo kwera gutahijoro utumutahijoro mugabo cakintu gakireka ipera hariho na video twakoze igari y'umukongomani yitwa Professor Miro twashutsinze mu ijoro nayo nyene twatashe hafi sangapi Farsino yayikoze twatashe hafi saa 9 z'ijoro twako turashiko twakoze ama image menshi yo mu ijoro umva ntivyari vyoroshe kubera twakoreye mu gatungura ahantu kure catuvayo mu ijoro ama déplacement biragora ama taxi bisaba ko kugenda niki n'amaguru buke mukamenge kugira umuntu aronge déplacement arongo ko nashobora gutaha rero umva mugabo muri uwo mwanya ariko umuntu bamaze kumubwira ati burya bintu biruku ukabona sinevye turaheze arabitahura nyene nakundi nyene ategezwa kandi umuntu mumvikana ategezwa gutahura muri kijya kintu buri kurakora kuko abakwize ntabwo bavuga ati umuntu yaja mu bindi yego Dr. bakunzi wa Buja Hit muzi mu bintu byinshi mu ibyo nyene ababasiguriye mugajenga ahantu twicaye ndiko ndabona ijambo Jux ahantu twicaye ndiko ndabona ni salon yanditseho Sana handitse gute Sana Salon kandi nzi ko izina Sana ndizi ku mwana wawe mbega Sana Salon bihurira he n'umwana wawe Sana Salon niwe ari umubosi wayo niwe ari manager wayo urumva yaciye abyishira ku izina giye yego ko ugerageje kuduha umuco je Sana nzi ko ari umwana wawe kandi nibaza ko nta n'imyaka 3 afise aba manager gute si n'umubosi arafise amahera n'umwana afise imigisha aba afise igikundiro kwanza ku bantu nka papa wiyo kuko byose biva ku muvyeyi afise igikundiro abantu baramwizera cyane mwumvise rero kumara akivuka arafise 100,000 y'abantu bamuhaye mu ntoki urumva ko deja avukanye amachance ngo Sana niwe ari karakora ibikorwa bya Sana Salon ibintu byose bikenewe ni manager wa Sana Salon byose ibintu byose bikenewe ni abikurikirana ni wamenya ati hakenewe imashini yononekaye akamenya ati hakenewe indi mashini akayizana ndamuhombye no kuribasha ngo ndamubaze aya masano ushobora kumuronka wararyamye kenshi avyuka saa 6 niho kenshi akunda kuvyuka bakunzi ba Dr. mwabyumvise rero afise salon yanditseho je ndahita kari mwana wiwe niwe manager ngo biraryoshe vraiment ko ufise umwana ukamwatura ko ibintu nk'ibyo umwana avuga nibaza ko Sana ni imyaka 3 ariko araja mu kwa kwizibiri n'igice
2 n'inusu umwana wa 2 ans et demi aho kumva papa bari kamwatura ibintu nk'ivyo akavuga ati ni manager wa salon ukunuka ibintu byose bikenewe n'umugisha kugira umubyeyi ushaka kwatura ibyo bintu tugende mu buzima busanzwe rero ako kare gaciye waka waka OG doctor ndakeneye kumenya waka waka OG niki waka waka OG ndibaza ni izina kandi unandavye guhera hasi gushika hejuru abona izina n'iryo muntu urumva izina n'iryo muntu Jokes ndagusaba filme kuva hasi gushika hejuru waka waka OG ni kuva hasi gushika hejuru anawaka wanelefone sangapi wasanze meze gute narubwira nari nzi ko jewe uza kuza ko tuza kubona oya sibyo navuze yego je twaranje nakubwira ati izina n'iryo muntu tugeze kwanza kubanza kuba umenya ati buri munsi negeza kuba ndi pre ko sinzi umuntu tuza guhura sinzi uza kundondera je gutuma buri mwanya tugeze kuba witeguye Dr. reka tugira uko jewe nzi waka waka OG nkamenya waka waka ya nzi waka waka ya Dr. nkamenya na waka waka ya Akestan mbega ibyo bintu ni waka waka kwanza ni yande ko tuyibona n'abantu babiri hariho Akestan avuga ko waka waka na Dr. avuga ko ari waka waka mbega originalité y'iryo zina ni yande byavuye kuki mbega bimeze gute ugaragaje kuduha umuco en fait je n'uvuga coco muri make ninde yashishuye uwundi gushishura yundi sinova ko ari washishuye uwundi twese twarashishuranye umva aba createur turi babiri mumaze kuba aba createur babiri hama akagira ico mudahurizako buri umuntu atwara iciwe uravyumva OG guma ari OG hakaba na pirate na copy mugaragaje kubyumva murumva ko waka waka ya Dr. niyo OG hama iya Akestan ikaba ariyo copy mbega Dr. tuduha umuco uvuze ko mushaka kubona nimba natawe neza mushaka ko mwara creatinze muri babiri sibyo ninde muntu wazanye iciyumviro cyo kuvuga ngo waka waka iciyumviro cyava kuri twese gute hamwe no mukurikira twari ninde muntu watanguye kuvuga ijambo waka waka ijambo nje gutuma nakubwiye ati aba createur ni babiri urumva umva kumbwira Dr. je twicenga turi babiri Bella na wewe sibyo hama turimvira ikintu hariho umuntu atangura kuvuga bwa ati jewe iki niki hama undakaza yunga muri rya mugenzi wiwe ninde yatanguye avuga ati waka waka twemeze ko waka waka ari abantu babiri bafatanije gucreating iryo zina mbega ninde watanguye kurivuga mu kanwa kiwe ico novuga coco shaka kubivuga ko byinshi kuko ni birebire mvuze ngo mere ngahantu byahereye kuva ku ntango gusha ku herezo ni birebire au fait ndakubwira aho ryavuye ku jambo Wasafi Wasafi niyo ryavuyeko umuntu umaze kuba ufite isuku uba waka urumva niyo hantu narishishuye mvugisha ukuri niyo hantu narishishuye fashe n'amalogo twatangiye dukora nkanaya kwereka ati ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu ni ya gatatu urabona ko zagiye zikopya hari yenyene example urabe ko aho rero yasigaranye na ide yanje nivyo ariko arakora ubu uraba logo ya Waka Light TV icura logo ya Wasafi TV urabe difference urako ya ide yande ya OG yagumye haje nyene yagumye abandanyirizako urumva nje tubana kubwira ati ni birebire mvuze ngo mvuge guhera ku cambere twafata imisi 3 urumva abakunzi ba Bujahi TV bashobora gutahura muraza kubyumva ko ni umuntu mukuru mwambi bisigara yavuze kandi ni kirundi cumvikana yavuze ko ari we yashishuye hama mugurumba abisigara yashishuye kuri WhatsApp hama asigarana OG murumva copy ahantu iri mbega Dr. Jen Emana misi ko sutwa tundakuuliza nataka kujua ukweli nabisi kabati mina tobo siko kabati jenginiye kumenya ko nziko Akes n'umuntu je nibyo nibaza ko yari umuntu ari hafi yawe umuntu ari proche yawe mwaganira sana mbega uyu munsi ko turiko turabona bimeze gute pako bifu binaendelea hakuna bifu turaganira sindiko ndaja kumurondera Akes kuko turi kumwe na wewe kandi niwe muntu novuga ko uri fondateur wa Waka OG sibyo twagize Imana turakuronka turi kumwe duha umucyo kuri ibyo bintu hamanaka sinawe tuzomurondera tumubaze ngene bimeze akuna beef katikati yenu akuna beef sasa beef iko wapi example sivyo example tugoze urupango turashwanye buri umuntu agabura hakati kutaruciwe nawe gatwara ciwawe
Ese muracafitanye imigenderanire nkuko mwari mumeze kuva mbere? Imigenderanire hari nuko kijyagiye namukorera ivyagusa. Ibintu byose namukorera yari service. Ntabwo twari hano. Twakoraga inshuti. Ariko ubu ankeneye andiya nk'abandi. Ubu kantu bitandukanye ankeneye ari kintu ndamufasha andiya nk'abandi. Swatse ubwa mbere umukobwa yamuronka Paul gratuit. Bariho benshi none akubwiye ati murondere na karabizi uko twakora. Ivyo gusa sinkeneye ko tubijamo. Impunzu Paul gratuit. Location Paul gratuit. Ibintu byose bikenewe muri video yabironka Paul gratuit. Urumva? Dr. Inyungu tutaraja kure. Imbega inyungu yawe ngaho onye yabaga ari iyihe kuba ushobora gufata inyungu yari kumugira abe mukuru. Hama tukamuvyaza umusaruro. Urabyumva? What means ko ari wa muzamoye? Ego. Kuva video yiwe ya mbere atangura gukora. Uzomubaze ati ninde yarayihagarariye. Kuva atangura gukora video ya mbere. Apana ziga zo mu bwana kiri muto oya izubu bamumenya nkawe. Bamuza kidagiye bari bamuze kuri Mr Peace ntabwo yari yitwa Kesi. Urumva? Mugabo kuva jewe twatangukorana na 2012. 2012. Gende muri industry kuva 2009. Urumva? Ni muri industry. Cufata rero kuva ico gihe uduge ku ma video yose nje nayimpagarariye ama video yose nje nategeza kumenya ati yambara gute umukobwa ntabwo yararitse n'abakobwa akoresha yazabona gusa umukobwa namenya ati umukobwa none biza kugenda gute we yicara aho ukore urumva ntabwo amenya ati mbenza kwifotoza ifoto imeze gute nije nategeza kumenya utegeza kwifotoza ifoto ya cover imeze uko cover tugeza kwipanga wambaye uko bivanye n'indirimbo imeze uko donc byose nije nari createur w'ibintu byose yakora nije namenya ati uno munsi afite ikiganiro ahantu kanaka Dr. Emission ndayikeneye emission uno munsi tukagenda kuganiro urumva barafara bizi yari kuri Salama ico gihe urumva bashize gahere bose barabizi n'abantu twakorana bari hafi yacu kugeza ino saha bari inyuma yiwe kugeza hashize ofete novuga ati imyaka yose nije natumye amenyekana Dr. kuva 2012 mu bantu bakunzi bacu barumva kuri hano kuri kuva 2012 uri inyuma y'umuntu umukorera ama service ubunye kugira ngo umukobwa nk'umukobwa aje muri video yawe urishura amahera impuzu urishura amahera mugurumva ko kuva 2012 Dr. yabikoreraga akesitane ku buntu je namenye ukuntu nyaga nabo ko wasanga benshi ari abagenzi avuga ati uno mugenzi avuga ati wazi rero waje tukakuja muri video ya Grand Frère ikibazo rero kigira kiti je kano kanya mbega ubwo bushuti bwose bwo kuva 2012 2012 muri abagenzi kumukorera ivyo bintu vyose mugabwo bushuti bikamera nkaho bwahagaze ubu hasigaye hajamo ikintu cikiguzi cyo kurondera umuntu akakuriha mbega byo byaravuye kuki je tuma ndabwira ati ni wa mutima James umutima wo gufasha en fait umutima wo gufasha ndawufise kandi nzowamana urumva je nabikora kugira turabe aho yoshika kure wowe akabikora mu mutwe ashiramo amahera yose aronke ko arayo gukora ibyiwe urumva nanje ndumuntu maze kubona ko wewe wikunda cyane kurusha abandi aho ufite kandi ije akazi kanini ya gusumba wewe akazi kawe no kuririmba gusa urumva no kuririmba hamamwumviriza iyo yakenewe gusohoka cyangwa nikenewe gusohoka urumva nirindire gatoya izo birasohoka hanyuma dukoriye urumva hama gacugaruka umusaruro ugashaka ko wowe ari utwara uravyumva hano vyatanguriye mu vyumvikana byo mushaka mwarapfuye ikintu c'amahera ni ikintu cyumvikana Dr. nta bindi none wombwira ko example ndonde ngiye nteguye show iyo show ndayiteguye dushizemo mutahe nk'amahera angana basi nko ku miliyoni umutahe ugasanga show yunguse nk'imiliyoni 2 ukacaka ayo mahera yabonese tuje kuyakoresha ivyo wawe gusa ofete ntiwibuke ko eske none aba bantu tuko turakorana nibakeneye ama pourcentage urumva je ngavuga ati reka twanturondera izina ivyo bindi hanyuma Dr. mbanda kubwirere ikintu kimwe ngaho onye uri kurambwira uko mushaka ko mwarunguka amahera hama akaja gukora ibindi bikorwa bya Kestan kandi je ngerageje kumva numva ko nogwa nk'izina rya manager muri coge kuva 2012 novuga ko wari manager wa Kestan mbega kubera iki ayo mahera tashikira mu ntoki za mu biganza byawe nkaho uri management yiwe ukaba ari amahera wanashima nje nayabika niwe wayabika je nabwo je ndi wa muntu turi team sishobora gukora ikintu ngo ndacigumizeko oya kandi shobora gukora ikintu habanje kubaza maze tufanye ibi nategeza kwanza kugira iki kugira inama ivyo twavuganye ntabyo yabikurikije ngo twabivuganye nico cyatumeje mvuga ati ubu tugiye gukorana turi hano
kugira tworoherezanye canda heba projet zose tumaze gukora zinjiza amahera tumaze kugura cafeteria zibiri na restaurant ababizi barabizi urumva ivyo byose ni ibintu navuze sindabihevye kandi ari je nabiruhiye urumva kuko nje natugeza kumenya ati no munsi ifarini yaheze uno munsi amakota arakenewe uno munsi hari hakenewe iki ivyo byose ngavuga ati none akamaro kavyo karihe kumengo two turashaka kubiteranira umwe akavuga ati ngo ngenge nde control no munsi unda control ivyo birabaho bamaze kubona abajira babiri muri company ntibibaho muga rero urumva mwategereza kuba nyene babiri kuko nubundi urumva mwatanguranye babiri ndavyumva ariko wewe ntiyabazije ukuntu kuko abakozi nje n'abaraho n'abarondeye ntiyabazije ukuntu abakozi je tudiringa kuko utamubwira none ngo umuhukuru mugati umukozi shaka kumenya ibintu byose ati yategereza kumenya ibintu byose kuko mwari musangiye akazi mwari musangiye jewe umukozi turaharuye mbonye haburamo ijana narimwe itabi nori mubaza shaka iki nkene kwa nkorera akazi neza ndagihoza hambye ati poa naco nimba arimwe itabi fresh kugira iki ejo nejo bundi abandanya gukora ari serious mugenda umubaze ati umaze gutangura je nacenda mbwira ati bro gwero no munsi je singiye gukurikira ikintu nakimwe genda ubikurikirane we turabi ikuntu bifata ntivyaciye vyugara nuko ngo nyuma yuko akese agiye gukurikirana ibyo bintu mwacemo ho kubera iki ntazi kuntu je na dealinga nabo je nashobora kuraba nkavuga ati okay hasigaye ideni ryangaye hariya watanze ideni ryangaye akambwira ati natanze ideni ry'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri maze kubona rero harume ngo si menshi nashambwira ati poa naco wewe giraba ukurikirane maka yaguhaye atamuhaye nacamenye ukuntu ku kwezi ndayamukata urumva mugabo wewe urumva hasigaye n'ikingorongoro ashaka camufata nabo umukozi ukamera ko yagize amakosa ko yagize ibyo nibibaho mu kazi umaze kuva office umukozi kandi ukabuzitse umukozi niwe ararahajya niwe akurikirana ibintu byose niwe amenya ati no musindugara cyangwa sinugara ukacumufata nabi bukeye hari ikintu uzosanga mu indani acha tora ibintu akimuka none si ibyo byabaye umukozi yafashe yigira umuvyi wiyo amara yose acha yakubita ku mufuka acha arigira n'ibintu byose cagenda bijanye urumva cyo kimwe ndavuga ati ntabi ntabajera baba biri mu kintu umaze kwigira umengo umeze uko ifoke rero utekerezwa ko nubuzi kuntu umuntu cyangwa ukavuga ati okay wokora nabo gute kugira nanje mbandanye izajya nyene mugabo yacagenda ku bindi biharuro bitandukanye n'ivyo Jensen nkorana nabo bakacobora umengo arabangamye kurusha jewe je baraza bakabinga ibyo mutsipa harura nabi urumva n'abasigara kingorongoro akikubaza utakizanye ukacumengo si ubwo je papa numva ndumengo akesi no yari sehuye kuko nimba se nkani buze yategeza kubaza amahera ahantu yagiye suko bimeze muri business ukuntu ubu bimeze umaze kubona ko umuntu umengo hasigaye none ngasenkana bibaza umuntu none rega ni nyungu oya si nyungu none maze kubona ko twese nkani indwi yose gahera tugenda bukebuke ku munsi ni cafeteria hinjiza 30,000 Dr. Kadufatuko umukozi agiye atwara 50 francs ku munsi ngo yatwara ku munsi uwe byarashiki usanga yanyweye itabi none yo yamusaba minsi yose kandi nawe atayatwara minsi yose wasanga byashitse mwahari uno munsi yaguye muri manka ya 50 francs cyangwa ijana urumva nje bituma nabwiye ati ibintu biba bigoye umuntu umufasha umengo umukozi nawe acagufata nk'umengo nawe uri umukoresha akacana kwiba kugira ukomeshe none example none izace vyugara none ugira iyo afata bwa busenkana kazara buheba nimba yanywe itabi urabizi umuntu anywa itabi ahembwa ukwezi none amare umunsi wose none uci umufata nabi ni nkuko ashobora kuba example yabuze amahera yo kurya wacumye mu mahera yo kurya ukubera ngo atakoze nta bakiriya babonese ategeza kurya byanga bikunda ko si yatuma baza si wabahamagara ngo nimuze murye urumva hari ibintu rero nakubwira ati umuntu nk'uyo wowe wumva ejo ukoze ikintu wofungura acha kubwira ati no munsi ntakoze nawe ntakurya nje twanabwira ati foke tumenya ati uyu n'umuntu akeneye kubaho afise nawo umuryango kandi nimba nkwi itabi aragira inyota urabize abantu banywa itabi je nakintu kimwe kiborede canke cy'umwotsi ariko ndazi ko umuntu anywa itabi arabura amahoro maze umunsi wose tango itabi yanyoye kandi urumva umaze kumera kumengo umukazo muremure aca bikorera ico kazara kwibira ico mugabo umwerese turuka mbwira ati ntaco mugabo wundi munsi nuzusubira aca amenya nawe ukuntu avuga ati bamuja bameze neza aca amenya nawe ukuntu akurindira ibintu vyawe bigatuma atangorane bigira urumva je mari nta kintu kimwe kigize gitakara urumva nta kintu na kimwe kigize gitakara Dr. Hari ikintu wagarutseho uri kuravuga ko akes kuva 2012 mukorana washaka iterambere giwe washaka kumenyekana kwiwe muri kano kanya tuvugana akes ashobora kuba izina twavuga ko ryadugijwe nawe indirimbo ya nyuma gukorana nawe indirimbo iwawe ndibaza urabona ko ari nayo indirimbo yakoze neza cyane gusomba uyu munsi akes ari muri journalisme mbega yoba yarahagaritse umuziki
bishobora kuba vyamunaniye none ko atagifise wa muntu avyirukamo ategerezwa kumunanira akaja mu bindi urumva Dr nk'umuntu afise umutima wo gufasha kandi nk'umuntu afise umutima kandi sindamwanka kuko je ndamuzi ngira kurusha abantu bose bamuzi kuko twabanye igihe kirekire abantu bose bavuga ko bakoranye ndi mu bantu bakoranye imyaka myinshi ndibaza mu bantu bose bazi inyuma yiwanje nta numwe yigeze korana nawe imyaka je dukoranye harura kuva 2011 gushika 2020 ubwo atari imyaka mikeye Nishine ko ndagaruka ko Dr nishine ko ndagaruka ko nk'umuntu mwakoranye igihe kinini ariko kwikunda mukorana n'umuntu menya ko uyu akora kijya kintu yakoze nico gituma aronka nawe Dr tukumenyereye ku muntu ufasha abantu benshi barakuzi mu bikorwa byo gufasha umuntu afite ingorane kandi rero tukaba tuzi ko ugakoranye na Kestan imyaka myinshi muri make tuko tubona ko akesi ko tumubona muri journalisme tuvuga ko umuzika ashobora kuba yahagaritse gato canke azobandanya nk'umuntu nikora kugira usubire kandi umuduze cyo nokora je gusa no manura gusa sinokora ivyagusa kandi ivyagusa nakoze birakwiye wagezeho dukore ibintu turonka umusaruro apana kurima tutabona iyo bije mbega kijya gihe cyo nta musaruro wabonaga ntiwari ukenewe waraboneka ariko ntiwari ukenewe kuri wewe ntiwari ukenewe cyane kuko jewe ndi umuntu sinari integemeye amahera yahajya oya ubureho ni kurarondera urumva navuga ati uyu nta mahera no murondera kuko nta mahera turaronka tuko turayarondera kugira turi creye hama mu nyuma ize big company What means ko uyu munsi ayafise ushaka kuja kuyarondera kuko nimba ashaka kurondera akakwishura akaguha amahera nuko ayafise. Je nuko uranyishuye namukorera ibyo ashaka. Ibyo nakora byose nabikora ariko anyishuye ayo je nshaka. Dr kintu dushaka ni bwa bumwe do. Navyo bishoboka. Kintu dushaka ni bwa bumwe mwari muri kumwe mu iyo myaka yose. Nico dushaka ko kigaruka Dr kuko nta mpamvu zo kuguma je naho wabidushije hariyo beef. Nimba udashaka kumukorera imyaka irenga 10 canke 9 mwakoranye uko uri kwiyumvira ko ubunye ashaka kurondera ategeza kuriha kandi tukuze nk'umuntu afasha dukeneye bwa bumwe nyene hagati yawe na Akes imyaka ni nk'umuvandimwe w'imyaka myinshi mwamaranye nibyo dukeneye ubumwe harabura iki ikibura nuko yitahura abimenye gusa ko habuze uko yitahura niyamara kwitahura azobona ikenewe kandi ibintu byose bizogenda neza mugabo kubera no saha kugeza no saha kubona atari itahura nico bituma ibintu byose bikiyumba abura haje akajino kaja mu journalist bava mu journalist kaja mu muziki ntushobora gutwara ibintu bibiri cyarimwe hamwe hagazi ntushobora kuba manager ushobora kandi ube no mu artist urumva ico onye sico nanega Dr ko uri mu King Video gakora n'ibyo bya fashion gakora n'ibiki niyumva ko ari ibintu byinshi ushobora gukora jewe sindabikora en même temps washaka kubikora en même temps ushobora kubona umunsi usiganira n'umuntu ejo ucugira tournage uno musi nyene ntigikunda rekera abajournaliste bakora akazi kabo kuko twinjirana mu kazi ushobora kubura umurinzi ucuvuga ati no musi nanjye yambike ndo stylist why kuva ryari umu stylist ntigikunda rekera abandi bakora akazi kabo baze kukubaza wewe none mbeje je ndo umujournaliste nzakubaza iki wewe nzi ko nawe ukora ubujournaliste nzobura ivyo nakubaza nzokubaza umuziki nzokubaza ubujournaliste nzokubaza inamba mihura nazo muri micro cyangwa nzokubaza inamba mihura nazo mu muziki ndoca mbura ico ndakubaza kandi naho no nk'ivyo ndakubaza abantu bacabura ibyo bagufata nkande urumva bacabura aho bagufata uno munsi raba journaliste benshi maze kubona nabo nyine baririmba mugabo ntibabikora nko kumengo nababwira ikibazo gikimuke nimba abantu bashaka ko barakoranye imyaka irenga 9 muri uno mwanya tukaba tubona batari kumwe ntituriga kuga tubateranye canke ngo habe beef hagati yabo ubwo dukeneye ko basubiza bwabo umwe hamwe bagasura gakorana tugasura tukabona ibikorwa byabo mbega Dr dusoza niki kintu wobwira nk'abafana bawe canke niki kintu wobwira aba bon Akes wamubwiye niki kintu wobwira canke hari ico twibagiye kubaza ico bagiye kumbaza sinzi nkaho no banaji ushobora kuba sibyo wateguye kumbaza peut-être ushobora kuba bitarahera agarukize tuzogira party 2 nekumvuga ati niki kintu wobwira nk'abafana bawe muri kano kanya abantu bagukurikira ziko ari benshi kandi bakuze ari benshi ikintu wobabwira nk'ijambo nyene ry'isana mitsima kubyerekeye umubano wawe na Akes ico no babwira gusa abantu batahure ko je ata beef mfitaniye n'umuntu ico kimwe nta beef mfitaniye n'umuntu je ndi umuntu w'amahoro ndi umuntu nkunda amahoro ndakunda peace umwanya wose ndakunda kuba
ndi umuntu nakunda kuvugwa nabi hariya nino urumva ndakunda kuvuga umuntu ko ari sinzi kubeshera umuntu urumva mfite byinshi naramuzi ko bibi canke vyiza nafise byinshi babanzi ko bibi canke vyiza si ngombwa yuko bijya bibi byose nogenda ngaho nkabivuga canke si ngombwa yuko nanje vyayindi byose vyiza noca ndavyirengagiza sindabivuge oya urumva ico novuga gusa abantu batahore ko tabifu yari hagati yanje nawe ahubwo hagati yawe nande ga Dr nuwo ntavuze izina ntivyari gusa kubera ko utamvuga izina cyangwa kumukorera promotion ko niyandisha bifirari Dr uri kubwira abakunzi bawe bavuge nta bifiri hagati yawe nande hagati yanje nuwo wavuze oya nande ga Dr n'umuntu atanguzwa na A mvuze A nanje jina giye wanje itanguzwa na A wallahi bako beef yana jenda kumuteja mji sio lazima sio lazima tu sawa nuko nawe yakoze ibiganiro avuga ko tanzi birahari yakoze ibiganiro na avuga ko tanzi mugabo uno munsi abantu banzi jewe nibo bamututse muri commentaire bati warasaba mbere twakumenye kubera we none wowe wavuga ute kutamuzi akase yavuze yakoze ibiganiro avuga ko atari je ndabizi ibiganiro cyambere ariko zavuye muri banki ngo vuye gutora amahera aca bamubaza ati bamuzi nakati je nawe nzi je ngena ndamurondera keshi hasi hejuru sinzi gushobora kuba kutanze mu gihe abantu banzi babakuzi wewe kubera jewe uravyumva Dr punguza asira ni kubwa sinasira niko naongea tuju sino none ko example je narahevye twaronderanye nta n'inyungu ndiko ndanabikeneramu byose narabihevye urumva kubera iki je ndamwereka ko jewe atata mafise y'amaronko one day ayi wanje arahari nzoyaronka tu kandi sinzoyaronka kubera umuntu kanaka nzoyaronka kubera umubano wanje mwiza n'abantu Dr reka tugushimire cyane wakoze cyane kuba ushoboye kutuganiriza namwe mwakoze cyane kutugendera abakunzi ba Bude abakunzi ba Bujahi TV mwabyumvise rero ko ntibiba byoroshye cyane turakeneye commentaire zanyu mbega waka OG na waka ya Akestan mbega tukeneye muri commentaire waka ni yani abazi kuri bose bagende kuri commentaire bagire kwanza subscribe abazi kuri bagende bagire comment muri ciganiro apana abantu bagenda ntibagende kubwira abantu ngo andika guca oya abazi kuri abazi iyo byavuye bagende bandike abazi kuri mutwandikire muri commentaire muvuga ati ibyo uyu musore avuze canke uyu mpapa avuze nukuri nanje ndinga fightaga ngeneye kumurondera Akesna tukumva ica ivuzeho mbibutsa ko atari beef tuko turakira hagati y'abantu babiri ahubwo dukeneye ko basubira hamwe bakaganira bagasubiza ubumwe bwabo mwumvise ko bakoranye imyaka itari mike sinibaza ko abantu b'abavandimwe batandukana uko onye bategeza gusubirana bakakora ibikorwa byabo reka tubibutse gukora subscribe kuri Bujahi TV mbibutsa ko kuri mikro muri kumwe na Krista Bella byandika mwe twona Juma Jux cha mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Bujahi TV